leta ntiyakuye abikorera utwabo mu gisata c'ikawa twakuyemo. Mugabo leta yashimye gusubiza ikirenge mu gisata c'ikawa kuko yari yaragikuwemwo, kandi gituma yasubiriye gushima kugaruka kuraba iriko birabera muri ico gisata, imvo twarazivuze. Abarimyi batarihwa, abo twirirwa turiruka inyuma gushika tubashikane mu mabohero kuko bahemukiye abenegihugu. Aya matagisi ya komine adatangwa abantu barakoze, aya mahera y'agaciro atagaruka kandi abantu baraguze ikawa. Ibi twarabimenyesheje kuko ni kawa irenganya imbibe z'igihugu, inyururizwa mu yandi mayira nisubire kugira izina ry'u Burundi. Ibi turabifitiye ivyemezo, uwari we wese yoza turabifise, nituvuga ibintu byo kudera. Ngibi byatumye leta ishima gusubiza akarenge muri kino gisata kugira ngo umwene gihugu ntabe ikirimbiro abantu bose baza gutungirako bitwaje ngo bariko barakingira neza za bene gihugu babarimyi b'ikawa. Urumva rero aha nashatse nkosore ntibavuge ngo twarakuye mu gisata c'ikawa abikora utwabo. Muti mbega none hariho intambamyi, gushika uno munsi atari vyiza bene gihugu baza batubwira, na ntambamyi nimwe turagira muri kino kigo Odeka. Ndabibutse ko Odeka si arifike. Odeka ni kigo c'ubuhinga kibereye ijisho leta, no kuvuga ko ubu gitwarirwa mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi, nikakiri icibare. Turakorana rero twe gushika uno munsi, mbega yatwaye dufise intambamyi twari kubahuka kukubahamagara ngo twemange aho tugeze mu bikorwa turiko turakora. Nta ntambamyi nimwe hari, cangira ko nababadije kibazo c'uburyo. Uburyo burakwiye, leta yaramaze gufata ingingo kwizoshigikiza abahinga n'uburyo. Ikigo Odeka natwe tugakurikirana ibiba. Sinovuga amaheranye zina, ariko nk'ubu no babwira ko gushika itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu iki kigo Odeka leta izoba yamaze kukironsa imiliyaridi 34 kugira ngo gikore ukuri kwami ibikorwa byose turiko turabwira. Twe nta ntambamyi tubona rero ko abahinga bahari, uburyo bukaba buhari, kandi mwarumvise yuko leta yemeye kuzoronsa uburyo ikigo Odeka. Aba bahora batubwira ngo baraja mu mabanki bakabura uburyo, leta bizoca ariyo ifati ya mbere kugira ngo irondera mu mahera yashire mu kigo Odeka. Uko tuzoza turatera imbere so babwira. Mbega nyamba mumva hari amakoperative 48 yemeye ko yemerewe. Mwumvise twavuze ko yagiye gufata ingwate muri banki, bakorana na Odeka, amakoperative n'abene gihugu. Mwumvise abikorera utwabo bajijuze, ntibagiye muri banki. Twe ntibaje kutubwira ngo ngaya ngo ngize ingwate twagiye gufata mu mabanki. Oya, bavuze ati twebwe turiyemeje, twarumvise akamu ka leta, turaje mugabo tuzokwemera kuriha abene gihugu ngaya mahera tubashikirije yatubikire. Ubu ari ku makonte
ya odeka mugabo kugira ngo dukurikize amategeko tugiye gusaba batwugururire konte ibijejwe muri berbe kugira ngo amahera azoce ajayo bake bafatiye kuki twe dushima bake beza hako twoza kwakira benshi badusubiza mu ngorane nk'izo twayiduhitiyemo aharo twe nta kibazo dufise kandi tubona ko ari bake kuko leta y'u Burundi iri kumwe n'amakoperative turiteguriye mbere twe muri leta twari twiteguriye gukora twibajije ko amakoperative n'abikora utwabo badashobora kuza kudufasha uburyo buri nta ntambamyi gushika uno munsi turagira kandi ibiro by'amategeko merekeza none ntimwabonye ko ari gikorwa caciye mu nama shikiranganje kandi ico gikorwa cagiye twabanje gusaba abegwa n'iki gisata baragira amanama baraduha ivyiyumviro turakorera ku ma raporo y'abahinga bo hanze n'abahinga b'u Burundi b'abarundi no kuvuga rero wo babikeneye araza kuraba amategeko agenga iki gisata c'ikawubu izo ngingo ayo mategeko abigenga ariho biratomoye neza ingene dukora kandi n'ingingo mperekeza ziriho cambere nuko nitwumva ingene ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubwozi n'ibidukikije bwo kugwa mu kuza gukurikirana bene gihugu mu bijanye no kugwiza umwimbu no gutunganya imirima hakajaho uyundi mugwi w'abandi bantu kandi ariko kazi tujejwe ubu rero bamwe twita abafundi b'indimo bamwe twita abagoronoma mu komine bamwe bajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara n'ibidukikije aba nibo bagiye gukurikirana neza n'iki gisata c'ikawa hambavu y'iyindi mirimo kugwiza umwimbu twari dufise kandi noneho murabizi muri rya tegeko twashiraho cyo kurikirana neza ibidukikije buri wa kane w'indwi aha n'iki gisata c'ika twaciye twongeramwo yuko abafundi b'indimo buri wa kane bazosubira kumwe kwa byahora kera bazoza baraza kuza bararaba ingene ibipimo by'ikawa byifashe bahanura banahimiriza abene gihugu murumva nk'ayo kwari ingingo mperekeza izindi nibinabwi leta y'u Burundi ko yiyemeje kuronsa amahera yose akenewe iki gisata odeka kugira ngo haba gutunganya imirimo yo kugwiza umwimbu ibi bijanye no kwakira ikawa kuyihingura no kuyishora leta yaramaze gufata iya mbere yuko katazosubira kuba akarima k'abantu bamwe twese tuzoja hamwe tubikurikirane neza ku neza w'umwene gihugu journal wacu ati kuwa mbere wari mu Kayanza je mu Kayanza niho mvuka naje nariyo kuva kuwa gatanu gushika kuwa Mungu biro nimwe turiko turavuga aba bamenyereye iki gisata c'ikawa hamye hariho ibyo bita sinzi ko novuga ko ari kawa y'ibishwamwaka cyo bita café précoce sukuvuga kubonye igiti kimwe camye mu gipimo ucuvuga ngo ibintu birayangaye ngo ikawa ngo yahezisha sukuvuga ubonye ku musozi umwe hari mu bipimo ubonye harimo igiti kimwe cyangwa bibiri byamye muca mugenda mucivutu abene gihugu cyangwa mugacivutu abategetsi kugira ngo mumve yuko abantu bariko baragwanirira koko ineza y'igihugu none ibyo ko byamyeho imyaka yose bitavugwa ubu niho mubona ko ariho
ibara rigiye kugwa. Kira noneho twasanze ibintu nk'ibyo bijanye n'imvo nyinshi, mwarabonye umwitwarariko amasogestare abakozi bari bafise, ariko twariciranye turabereka uko ibintu bimeze, baravyumvise. Aba basenake bakorera bavuga ko bakorera abene igihugu, baratubwiye imyitwarariko yabo abakozi. Mugabo bakozi bose nibutsa yuko bahembwa n'amahera batse abene gihugu. Twaricaranye turababwira, baravyumvise. Aba muri ko muravuga ngo nabikorera utwabo, baragiye kugira ngo abantu baze baratanga makuru kuri aya marezo sosio, ariko twagiye kubiraba dusanga ibiti by'ikawa bariko barerekana n'ibiti bimwe. Twasanze ari ibiti bimwe berekana, kandi tuzovyerekana. Umuntu arazoza agenda avuga turafise natwe abakozi bari ruguru, twebwe natwe twishikira ku rubuga. Twarabwiye ibice 30% by'umwanya tubimara mu bene gihugu. None mwebwe nimwe mubona neza gusumba twebwe, cyangwa nimwe mubona neza gusumba abakozi dufise hari ya ruguru? Biro nitwobideha. Hariho abashatse kubigira urudandaza, abene gihugu ngo bacike ivuto, ngo ikawa zahereye hasi. Mbega baranyeretse akamashini kariko karasya ikawa, bakerekanye incuro zirenga 200. Mugabo ntiberekanye ko hari n'umutemere w'ikawa uri kurasebwa. Kandi tubirabye neza turabona ko harimo ubushikuzi. Arona agomba by'ukuri ndabagabisha, kuko si ubwa mbere biba. Twebwe turi ku rubuga duhejeje kubereka ibyo twakoze muri izi ntara za Cibitoki, Bubanza na Bujumbura. Twababwiye muri Kirundo, Muyinga, aho ikawa zahiye, twaramaze gutanga uburenganzira bw'abahakorera. Aho zitarasha neza muri Kirimiro, Ingozi no mu Kayanza, mwumvise yuko tuzotangura kuzakira itariki 25 mu ndwiza. None ayo makuru mwebwe mufise asumba ayo twirirwa turabona ku rubuga. Hariho abantu bari bazi yuko ngo deka n'ubushikiranganje bicaye atakintu na kimwe bariko barakora, ngo nta buryo bafise. Anagomba nsubire kubatangariza nuko ayo makoperative na odeka nabo ba privé tuzokora ibintu byiza cyane kandi by'akanovera, kuko tuzoba dufise intumbero imwe atari urucuruza rushimikiye ku mwene gihugu.